igihe dutanga ijambo ry'umwaka yitwa new level icyo gihe itariki 21 tariki imwe y'ukwezi kwa mbere kwa 2023 twagerageje gusigura new level. Muri new level niho twabona ko umuntu uwo ari we wese, ibihugu, ama entreprise, indoto z'abantu, imigambi igiye kuduga mu rundi rugezo. Ubwo rugezo rero twabona naho umuntu ashobora guhura n'abantu batari basanzwe bamenyereye guhura, agakorana n'abantu batari basanzwe bamenyereye gukorana, bari mu yindi dimension. New level ni igihe umuntu wenyine bwiwe ashobora guhagarara, dufate ari nk'umukinnyi yarakina muri ekipe ya première division, ya deuxième division, akaduga agakinira muri ekipe ya première division. Biravana n'amaligue, hari igihe ukinira muri ligue yo ngaha ugasabwe no mu yindi ligue, ni mu domaine burimwo ugahagararamwo. Ashobora kuba ari uburongozi, ashobora kuba ari kudandaza, ashobora kuba ari gusenga mu pastor, ashobora kuba muri umukameraman, ugasanga yarasanzwe ariko akorera abandi. Bwo mu new level ugasanga ari undi rwego agezeko. Rero munyemerere aho turi kumwe ariko batwumviriza naza kuvyumva, umuntu wese akarira rimwo n'amatiye ko new level. Imana imuduze. Twafashe umwanya gusengera igihugu, tuvuga ati igihugu cacu kigire level shasha. Umwaka utangwa bati nukuri izobe level mu burongozi. Ariko umuntu w'umunyabwenge yumvira ugasanga araduka ico bwenge. Ndashaka kwakarira ko umuntu twasa Salome sema bati Imana ndakeneye new level mu buzima bwanje. Narisanzwe z'ubwenge, umuntu apfa ku mwami, ndi héritier mu bwenge. Imana imuduza level, niho kuduga level gato yari ni centre de gravité ushaka kujamwo, ugasanga abana agomba n'ivyumviro, rayonnement, les sources d'inspiration, muri kanyazira hindutse. Salome achoka capacité, ndagivuga neza, capacité zo kumenya ubwoko bw'ibiti byose biri kwisi. La capacité de comprendre, yo kumenya les origines, ico bikora, les dérivés z'ibiti, akamenya ati igiti kivamo ibi n'ibi n'ibi, kivamo imiti n'iki, kivamo amaparfum n'iki. Uravyumva nyene. Kandi yari umuntu akimwirevo kanaka ataraduga indi dimension, yari arivyo yarasanzwe azi. Rero amaze kuduga ciga capacité très élevée de compréhension iri hejuru. Nanduma ngo muri new level twifuza kandi tugasengera umuntu wese ahari, abantu bashaka kuba umusirikare, ashaka kuba umukinyi, ashaka kuba umudandaza, ashaka kuba umukozi w'Imana, na mu buryo buzwi ari engagé na nijuru ava yuko abaho akavuga ati we waratoranije kuza umukozi w'Imana. Umuntu wese avure bikimana muri wikanye turamwatira kuri ijambo new level. New level ku gihugu cacu, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku mashene kanaka. Kandi muri new level turamaze kwibona haba kwitwebwe no ku bandi, ku bihugu, mu mipira, mu ba journaliste, turako turabona ko ariho abantu bariko babona gaco baduka. Ndasaba ko mwovyakira. Amen. Ikindi twovuga ni umuririmbyi yavyakiriye akaririmba indirimbo imatanye n'iki gikorwa. Mu mwaka uheze hari umuririmbyi nawe yari yaririmbye indirimbo imatanye mu mwaka twarimwo twise Année des Récoltes. Ndabona hajya Année des Récoltes hari wayiririmbye nawe twamushigikiye, bari bakiza ca Baraka. No mwaka uza uzosanga iririmbye nk'umuntu wibukinanyana, umuntu yaririmbye ari je sais pas, dufase amashengero mu Rutana, dufase amashengero ahandi n'ahandi. Ashaka kuba ari n'umuririmbyi ari mu zindi ntama se mu ruhongore, yaje gusenga dimanche canke almi traverser akayicakira. Umuntu wese azoririmba indirimbo ikaba ariyo dutoye batanye n'ico gikorwa, tuzomushigikira kandi tuzomukwicana ngaha tuyilance officiellement uko imyaka izogendera kurikirana. Amen. Rero twagukeje ku masanamu, nibaza ko nanakurikiranye, nagiye muri studio umwanya atari muto, barampaye ivya mbere ndabiraba, ni nasuye ndabiraba, ni mu rugendo ndasuye ndaraba, ndabona ko bikenewe. Sinzi ibintu bari babona ko ajya ko hasi hariho sous-titrage abagiye bisaba, ndabona ko hajya hasi riho, kandi ndanamukeza ko yamaje kuja kuri YouTube. Muca murashaka kwira ubunyene turi ngaha. La chanson est déjà ku YouTube yamaze gushikako. Rero ni indirimbo nzi, ni indirimbo na jewe murabona ndiko ndagira inyama hajya, ujya ni jewe
ule ni mimi mnaza kumbona nanje nagiye muri shooting nanje rero ni indirimbo yazanye mu ivyumviro by'abantu abantu bagiye badutiza aho dukorera abantu twagiye turabonana abaca abamambuteyaje je ndiko ndatwara ikinga hajya ndabwiye ati twende ari abantu twahuriye hajya bimeze neza rero ni indirimbo irimo amasanamu abantu biyumviriye abagize amascripts bagiye barahana ibyumviro muri studio tugahanana ibyumviro turi kumwe n'abandi bati kinari ni sawa kijya ni sawa kijya ni sawa cyo novuga n'amasanamu novuga taye parachute n'amasanamu yumviriwe n'abantu benshi ni icyumviro cyagizemo kombinezo n'abantu batari bake haro Jeffrey manumva no gishima bakananyemera ko twomukomera amashiko yagiye arumviriza dushobora twamuhaye ibintu uno munsi bifite level uno munsi mugo kubwo kumviriza ko la grandeur du roi se réside dans un grand nombre de conseils iyo umuntu ahanugwa hamakayungura ivyo yahawe ugera aragera kure cyane aragera kure cyane rero ni ikintu novuga gikomeye cyane ikindi numva novuga muri uku bage batuba ati none gute indirimbo zindi zo ngaho zishika ngaha bikagira gute hanyuma natwe muravyumva natwe ni twotanga ubutumwa abandi n'abakazumviza iwacu miwi erega n'ubunyene n'ubutwamaze kubutanga ahubwo tukoye amashini besha makuru bingana ubutumwa n'ubunyene il faut que no munsi nyene abantu batangura kureka guhiganwa hagati yabo bahiganirwa ubuto kuko bati sindagikora nawe nizokora ivy'iwawe ukoze ivy'abandi abandi bazokora ivy'iwawe natangaye urashobora kugenda mu gihugu giteye imbere ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe hajya ugiye ugatwara idolari igihumbi n'umuntu mutarashikirwa indirimbo abantu baziyavye zigatera imbere no musi Divine Light ashaka kuba agiye kujya ya Facebook ya mantu zari payer dufate ko aronse $5,000 burya aronse $5,000 naho naguze inkofero so yayikoze nibaza kuko ni inkofero ashikirwa naho numengo ni sahara yambaye hari abaranguye amasaha barashikirwa naho numengo yisize hari abakora ibintu byo kwisiga barashikirwa natwe tugira amalancement n'abamakamera bashikiriwe amatara regide yashikiriwe amazi n'amafara bashikiriwe abagira amadekoro bashikiriwe buri muntu wese yakoze ikintu abarika yikorera abantu bose burya ingorane ishikiye umuntu mubisikiye isi n'umunezero ushikiye umuntu mubishikiye abantu bose ishobora ngomba gusaba rero nuko iki gihugu turimo ni igihugu dukunda cyane umuntu wese ntaho turiko turahiganwa kibiza kugira iteka nitekane bituvuyeko yavyo kunda tubikomera amashi bituvuyeko nta mukozi w'Imana agenda mu gihugu ngo agisengere kibica nyarucari agisengera ngo kiduze ibendera kuduza ibendera n'abana b'ico gihugu baduza ibendera maze yuko yadeze kaduza ibendera n'abakozi bo muri ico gihugu baba barurangiranwa n'abaririmbyi bo muri ico gihugu baba barurangiranwa n'abasirikare bo muri ico gihugu baba barurangiranwa bakaba batumwako n'abaengineer n'abadocteur batumwako rero novuga muri bindi ko ndavuga namwe ba journaliste twese ndayifuje new level mu izina rya Yesu kugira ngo tuduze amadimension ashobora kugenda muri systeme za Nations Unies ugasanga abarundi niyo bari abandi ukagiduba ugasanga niyo bari abantu bariko baragira ibintu vya Jumeirah Beach hariya ugasanga bariko bakontrola abandi ugiye mu bintu by'abakora ubutare n'ubutaka mu hirya no hino niyo bari abagira Matour Eiffel niyo bari burya Imana mu guhezagira abantu ibanza kuza mu ubwenge n'umutima wo gutembera no gufashanya rero turasengera abantu mwese muko batwumva gufashanya gushikirana udashoboye gushikira umuntu kuri like kugira partage juste kubona umurundi mugenzi wawe yashize ikintu bigatera imbere yo kuvuga ngo yagiye mu daimoni hatana haba ngo ninzi zica mwitanganyika tuba y'amafi mwitanganyika dukura y'amafi nta badaimoni bariyo ni moya vraiment namba nimuzose kutuvumira Tanganyika ni hacamwo za musumba karugo zitwaye ibintu bikomakomeye hariya nta badaimoni bariyo nimuzose kuvuma igihugu cacu hari ubwiza bw'Imana amen amen rero icyo novuga ndagomba gusaba simwege mwenyene muri komuranyumva n'abandi bose dushigikirane umugozi w'inyabubiri uragoye gucika ubanyabutatu hoho uragoye gucika hamwe twoja hamwe nk'umuntu umwe iteka ryo tahi wacu icubero cyo tahi wacu ubukuru bwo tahi wacu amen 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 kandi Yesu yavuze ngo nimwagiranira urukundo ni abantu bazomenya ko muri abantu banje icyanyuma no gushimira vy'ukuri abantu bitanze kugira ngo igikorwa kibe
baratanze umwanya wabo, batanga amafaranga yabo, batanga ubwenge bwabo, bahagarika ibi na biriya. Ibi bintu byose mwakoze duhereye ku muririmbyi yaririmbye, kuko twumvise ko Cedric Bangi yigeze gukoranya abaririmbyi aho hakurya bakuzura. Burya ibi turiko turakora tuko tuca amakanda yanyu, nta mukuru abura mukuru we. Turabona iyo mwagiye muracara, abarindi bagiye barakora ubwo bwitange bwanyu. Nukuri abantu bose bitanze bibaza ko bitangiye divine, ngo reka ko bitangiye abaririmbyi bose bari muri kino gihugu. Iteka tuguteye uzuyitera abandi, uzuridutere na twebwe ubigumemo. Nuzo ritukubone uno musi kwaririmba, ejo ngo dusange uri kwadandaza ikaranga. Niwatera imbere uteza imbere indoto zawe, niwakura ukagura indege, ugura indege zirimo studio kugira ngo tuze tuziririmbiremwo, cyangwa n'abandi bazazisoreremo indirimbo. Niwubaka amazu ukagira cave, uragira studio nziza itera iteka n'abandi baririmbyi, abaririmbi z'Imana nazazindi zivanze baze bazicemwo baziririmbe, kuko nayo aho baririmbiye bashaka ko baririmbira mbaneho nizivanze. Iteka rizeribe iteka rikomeye, na uteze imbere iteka. Tubona Burundi ubuhagarara imbere avuga ati erega nanje ni munyigane uko nayo niganye banaka na banaka na banaka. Numvise abantu bavuze ama reference y'amazina y'abantu bari ngaha hafi yacu n'abari hanze n'abandi. Ndangize mvuga ngo Imana yatubwiye bice muri Yakoba ngo burya umugabo bita Eliya yari umuntu nkatwe. Tuvuge ngo umuntu nkatwe, mugabo umuntu nkatwe yohagarika imvura ikareka kugwa imyaka 3 n'igice, niba ngo yari umuntu nkatwe. Biriya bihangange wumva n'ukuri n'abantu nkawe baragumyeko. Amatanguriro yabo yari mato, mugabo amaherezo yabo baragutse, baje muri new level, bava mu gukorera ahantu hato mu mashengero, batanga kuja mu maconcert, bava mu maconcert baja ku stade, bava ku stade batanga kuba international muri Afrika, bava Afrika bagenda ku isi yose. Iyo utarekuye amaherezo ni mbere cyane, kandi kurekura uzoga bananye wibuka mwana wanje nugusinyiranira amasezerano ya shetani. Niwe wenyene yarekuye mwijuru avuga ngo sindashaka sinzogaruka. Nivyashika ukananigwa uzovyuka uvuga ati shaka kubandanya. Niwagwa nuzogugwa gutya uzogwa imbere wikwega ubandanya, kuko yatanga ihobakiza muri mwewe niyo izogisozera. Nabashimiye. Imana iganze imitima yanyu, Imana iganze indoto zanyu, Imana iganze ibikorwa byanyu muri mwebwe no mu muryango wanyu. Ntaze higire habura wabaganza, haze hame hari amavuta y'itotahari, abantu bazana impinduka aho bari naho babaye. Babana bashaka kuvyuka bakavuka bakivuka gusa, hakaza abantu bagemuye kuko Yesu yavutse, hakaza abantu bagemuye. Abami bagahaguruka baje kureba bati mbega uyo mwana kumenga tekeri hambaye. Amashure yubakwe kubwo abantu babakikuje, indoto zivyuke, abami badandaze, abanyacubahiro bakora ibintu bikomeye mpande zanyu. Nimuze mwigire muba umurizo abantu b'inyuma, muri mwebwe hazokomeye hari abantu bari imbere. Haze hame hari abantu bari imbere, tuvuge ngo amen amen. Haze hame hari abantu ndabahezagiye mu muryango wawe, mu ruvyaro rwawe, ntihagire ubuto na rumwe Imana yaguteyemwo. Ushaka ubuto bwo gusenga, ushaka ubuto bwo kudandaza, ushaka ubuto bwo kwerekwa, ushaka ubuto bwo kwandika, ubuto bwo kuririmba, ubuto bwo gufotora. Ruzoba ikirumbirane